Hi guys, muraho mumeze neza, nizere ko mumeze neza, mushima Imana ko natwe dushima Imana. Ni Gloria ya Munezero kuri mikro ya BITV twakundi nyene uno munsi donc ni tutafanyaje. Muga tutafanyaje tuko dakora uno munsi tandukanye nizo mpora nkora. Uno munsi nashitse kuri terrain ahantu hariko haraba amahaya nishagurisha y'ibintu biriko birakorerwa ngaha mu Burundi. Donc made in Burundi. Umuntu ashaka kwiyumvira ati mbega gute ishobora kuza muri tutafanyaje kubera ko umuntu arabona yuko ibintu byose twama tuko turakoresha ngaha mu Burundi presque byose biva hanze, ariko ngaha mu Burundi hari abantu bumvise umugambi wo gukora ibyacu tugatetoka impano zacu tukaziteza imbere. Rero harimo abantu batandukanye bakora ibintu byinshi kandi byiza cyane, donc bakoresha byose bikorerwa ngaha mu Burundi. Rero mubane natwe ntimuza kuba desu, munaza kubona ibintu bitandukanye mutari muzi yuko ngaha mu Burundi banabikora. Donc tubane rero, merci beaucoup à tous. Ndagwikaze kuri mikro ya BITV. Naho tugusanze wa. Ego murakoze kumikaze. Kamani idondoreje banyita Barumsanza Haidwa. Nkaba ndi mu kigo c'ubushakashatsi, ikigo kicitaho kuryohora ubuhinga mu kwigisha neza ivyigwa by'ubuhinga muri kaminuza, arico bita CERDES, Centre de Didactique de Discipline et de Diffusion des Sciences. Hanyuma haruhande yaho sanzwe ndi umwarimu umurezi kuri lycée ya Mutima Mweranda, lycée du Saint-Esprit, nkaba nigisha ikigwa ca physique. Mu byo tubona ibintu anye bijanye n'ivyo ngira ngo bya physique, mugabo tubibona ibintu biri pratique ngaho ibintu byakozwe ama produit fini. Bashaka kumenya none n'ubumenyi muba mwakuye ngaha mu Burundi canke mwariza hanze hanze? Ego murakoze kumbaza ico kibazo. N'ubumenyi nakuye aha mu Burundi, je nize kuri kaminuza y'u Burundi muri Polytechnique mu gisata ca muri département de physique. Niho nahereje. Hama rero maze kuja rero kwigisha naciye nitaho ivyo by'ubumenyi kugira ndabinoganze neza. Hama nca nditaho cyane ibintu bijanye na electronique. Muri iyo centre rero ijejwe kwigisha neza ivy'ubuhinga mu mashure, jewe nitaho cyane gukora ivyigwa mfasha nyigisho, ivyo bita mu Gifaransa matériel didactique. Nivyo ivyo bikoresho mfasha nyigisho rero nivyo twazanye guhayanisha ngaha, kugira ngo abatwara amashure, abarimu babikeneye bazoze batwiture tugire ico tubafashije kugira ngo ubumenyi, umwimbu mu bumenyi mu mashure ube mwinshi. Murazi ko hariho n'umugambi wa leta wo kugwiza umwimbu. Ubu rero twebwe umugambi dufise no kugwiza umwimbu mu bumenyi mu mashuri. Rero turabona ibintu ngaha by'ivyuma bitandukanye. Ubundi buriko muratubwira kwiga twariga, mugabo yego ama pratique ni abari menshi cyane, mugangira bivana n'ishuri buri kurigako. None esko abana mwigisha murabipratika canke ni juste ni kujya nyene bisanzwe ni ico kibazo bagera ciza gose. Nukuri tugo turigisha ibi bikoresho mfasha nyigisho nivyo dukoresha cyane. Ego ko twigishije tubikoresha abana ntibibagira ico babize mu ishuri, baca bitahura cyane. Ego tubwira rero ivyo ari ivyo, mukadusigurira ivyo bintu ivyo ari ivyo. Murakoze cyane. Igikoresho ca mbere mfasha nyigisho ni ikimubona ngaha. Iyi ni nkengeri. Inkengeri nimwe bayita sonnette électrique mu Gifaransa. Ugashoyivuza. No kuvuga ndayihaye umuriro
donc tegeza kubanza kwica me ego ndayihaye umuriro urumva kwica ivuga no kuvuga aha umwana umusiguye ngene ikora aca atahura kandi ntashobora kwibagira ico kintu. Mu mwaka ugira kabiri ukurikira ishure shingiro niho twigisha ikintu bita electromagnetisme mu ishuri, tukaca twerekana n'uburorero bwaho bayikoresha. Iyi nkengeri mwese muramaze kuyumva, benshi ni bake batahura ngene ikora. Ubu rero tweretse umwana ingene ikora, umuriro winjiye ndeka bayikoresha ryari. Inkengeri ziri kwinshi, hari inkengeri zo mu masengero, hari inkengeri za hehe, hari inkengeri zo mu zicura abana batashe canke zituma ugira n'inkengeri ikoreshwa ryari. Ahantu hose abakenewe inkengeri barayikoresha. Gusa twebwe mu mashure turiko turereka abana kungene inkengeri ishobora gukora ikoresheje umuyaga nkuba, haba mu mashure haba mu ngo z'abantu zirya bashaka ku maportail. Iyi irashobora gukora atangorane, bana ko iyikora. Iki gikoresho mfasha nyigisho ngira kabiri ni iki mubona ngaha. Iki bacita mu gifaransa moteur électrique. Mu kirundi twoba ko ari moteri. Moteri rero ni icyuma ugihaye umuriro kizunguruka. Wewe ubukeneye uko kuzunguruka, twofutanga nk'akarorero bijya vyuma bitanga umuyaga ventilateur, hajya haba harimo imoteri izunguruka kubera bayihaye umuriro. Akani karorero ni nka zirya nsyo zisa imyumbati, ibigori, zirya ziba zakoresheje umuriro, kuvuga winjiye nk'umuriro zica zizunguruka. Hinge turabe murabe ngene bigenda. Ana ko birazunguruka ingana nk'uku nyene ushobora gukora nukugira nkuko twabivuze ni igikoresho mfasha nyigisho. Ari nk'umuntu afite umugambi gukora imoteri yisununuye, aho umuntu yocagira ibindi vyigwa kugira akora imoteri yisununuye ishobora gukora igikorwa kanaka. Ahantu kugira gusa umunyeshuri abone ko hariho icyuma ugihaye umuriro gica kizunguruka. Kuzunguruka rero muri nk'abakenyezi mwe murakunda gukenera cya kintu gikora imishatsi bita sèche cheveux, kimwe akantu kazunguruka. None ngaha iki kirashobora kuvamo kirashobora gukoreshwa na none sèche cheveux bica bihurira he ni sèche cheveux irimwe akamoteri kazunguruka. Urashobora kuyikora nka wewe umuntu umukorera sèche nk'umuntu abyumbiye yoyikora kabisa. Ego nuko hanyuma ico kigira kabiri. Ikigira gatatu ni appareil mona ngaha. Iyi appareil irakenewe gose muri kino gihugu. Hariho umugambi wa leta batubariye wo gushira amatara ku ngo kugira ngo umutekano gisagara kibone kibone mwijoro, ibisuma ntibironka aho bimenera. Hanyuma iyo bukeye abantu benshi baribagira kuzimya ry'amatara, ugasanga saa 2 saa 3 saa 4 amatara cyari karaka, bigatuma abene ingo bariha amafaranga menshi kwezi guheze muri Regideso. Nagize nti iyo ngorane no kwironderera umuti rero warabonetse. Ni appareil mubona ngaha, ikoresho mubona ngaha. Ni kuvuga iyi appareil irabonetse burije igaca yatsa amatara. Buke naho izuba rigarutse bigaca byizimya. Hinge murabe ngaha ndabona iri atara cyryaka kubera nsize umwijima kuri aka kana. Ni kuvuga ijoro rije basi itara ricyryaka. Nkuye ko haba haje umuco itara ricarizima. Kuvuga rero abantu bafise ingo bose aha tubatoreye umuti w'izo ngorane zuko bari amafaranga menshi ukwezi guheze bitabavuye, ariko bagiye baribagira gusa kuzinya amatara mu gitondo. Akarero kazobikora atangorane. Donc ucushira waka gatara kubarabara. Ni kuvuga iyi twabyerekanye gutya kugira ngo abantu babone nyene vyubatse. Naye handi ho tuzobashirira mu kantu keza ibibe byugaraniye indani haseruke gusa aka kantu ko umuntu akaguze urafise ukundi kuntu tukamwubakira. Hanyuma ibindi appareil niye iyi appareil nayo nyene nayikoze ariko habaye ingorane mu bantu bafise amahoteli bajya bafise ivyuma bishusha amazi. Abakiriya iyo bari mu cyumba baratsa cyuma gishusha amazi bakagenda bakoga umubiri wose, bahejeje kenshi baribagira kuzimya
bijya byuma bishusha amazi nacengiye nti rero umuti w'iyo ngorane ukurondera icuma catsa umuriro umwanya uzwi uwo mwanya uheze kigaca kizimya amatara ni iki rero bacita temporisateur de tension mu gifaransa urabona iri tara nizi nsinga ndagihaye umuriro kandi ibi byose ni wowe ubyikoreye ego nije navyikoreye byose ego umwe agufasha nije navyikoreye kabisa bana nk'ubu twakije eraba nona ko nakije aho mukanya inyuma y'umunota uza kubona ari gataragizinya ego nukuvuga wasize ku minota 30 canke 45 canke isaha donc urabiregla ego uraregla ego bivanye umwanya ego ego aravuye sawa ibyo bitiwe alors ikindi gihambaye naco ngiye iyi ni saha mwumva mvuga ati none isaha ati saha ko ari kinini yaso kuri ibintu by'ubunye byose tubona ko biva bisaba utuntu two espace tutonto avec la miniaturisation ntaco bariya bose ndakubwiye nk'iradiyo ya mbere yakozwe yangana n'akabati gakungana n'inzu ubu urabona ko bose bakora akaradiyo gatowe iyi saha rero mwumva mumbaza ati none ije gukora iki mu bikoresho mfasha nyigisho iyi saha nayubatse naho nyene hariho ikintu mbonye ari ngorane mu kwigisha abana kugira bamenye hari igihe kimwe mpejeje gucungera ikibazo umwana umwe araza arambarira ngo mwarimu ngo buryo tuko turakora ikibazo mukatubwira ngo hasigaye iminota 20 iminota 10 iminota 5 ngo duca tugira ico bita stress mu gifaransa bigatuma nivyo twatuzi tuvyibagira baca bagira bijya bintu bita ngo nugupapa aca mbwira ati none ngo ntimwobiheba mukara kubitubarira mugabo naho haruhande hari uwundi mwana agira ati utambwiye umwanya usigaye simenyene nitunganya kugira nishuri ibibazo atahubwo nukumbarira umwanya nukuvuga iki rero uca usanga ubwiye abanyeshuri umwanya usigaye hari habamererwa nabi utabivuze naho nyene hari habamererwa nabi none umuti woba wahe nuwo kubakorera isaha nuwo gushiraho umugambi wa leta amashuri yose yo mu gihugu bakayashiramwo amasaha hajya imbere kugira ngo umwana akurikirane umwanya ukugenda bava ngo bavuga bati none ayo masaha tuzoyakura nacigira nti kuyikorera none abana narayikoreye ashyirakora neza rero urashobora kuyitereka mu ishuri umwana akagira yego none nk'ibi byose no kuvuga biraheze oya ntibirahera hano hari iradiyo iyi ni radiyo yakorewe i Burundi ego urumuhinga rwose kabisa ni radiyo warakoze yego iyi ni radiyo inge wumviriza utwara nk'umwanya ungana gute none ndafata umwanya ukwiye iyi ni FM cyane ni capture wayo uhindura uko ushaka bashobora gushyira no kuri RFI iyi ni radiyo mu mwaka wa nyuma w'amashure turigisha ikintu bita rayonnement électromagnétique aho twigisha ibintu by'amajwi agenda mu kirere muri ico gice cy'ivyigwa bya fizike turigisha rero iradiyo umwana uriko urawubwira ibintu vy'iradiyo utamurangiye ngene bikora kuva ku ntango gushika ku mpera haba mu kurungika amajwi mu kuyafata ntazo nkavyumve neza nacigira nti rero reka nshireho igikoresho mfasha nyigisho cyo mfasha kwigisha iradiyo icyo ari cyo twavyumvise kugira ngo n'abandi bizoborohere kugira ngo kabanya kantuze gukora bica bigiye nukuvuga iki rero ahantu kugira ngo ntiba aho hambere iradiyo ipfuye iradiyo bayita mu gisaka ko bagira ngo ni bisigo aha rero nukugira ngo abana waciye none ayo mantuzo two tuntu twose ugenda urateranya ufata ibintu biba byaraheze byakoze yego kubera amamati yapromye yo kubikora ubikura mbo nkuko bivuze musanze ngaha i Burundi nta mayizine nta mahinguriro no ku isoko ayo mapiese ntushobora kuyaronka yego umuntu acyarondera mu vyuma electronique biba bitagikora agakuramwo ayo mapiese amagaca aterateranya akavamwo iradiyo iyi rero ni radiyo ifata amajwi
iyi nayo ni irungika amajwi. Donc récepteur Iyi ni recepteur, iyi nayo ni emetteur. yifata amajwi ni Ego, irarungika. ikora nka nka kabijya Motorola aho itandukaniye n'ibi nuko byose biba biri mu kintu kimwe. Irafata ikongera ikarungika. none iyo tuyikoresha nka gute nuko musanzo yitwa mu misi ya mbere yihayanishwa gurisha karakora neza. Iri pire ryari gifise umuriro mbwayo ubu ryaheze no munsi no kuvuga shoboye kurisubiriza murabuse muhaciye nzobarangira uvugiye ko gutya hari akantu nzenye ko waje ati bigenda gute hari akantu gafata amajwi akamubona akamikro akaniko gahindura ijwi mu muyaga nkuba. Uwo muyaga nkuba ucurura n'undi muyaga nkuba uhindagurika ariyo bita courant de haute fréquence bigaca bitanga umuyaga nkuba ugenda mu kirere arivyo bita onde électromagnétique. Donc none uburungikiye akawugakoresha mvugiye ko iyi radio icifata. Okay. Kugira ngo tugerageze ducagagure ko hari ikindi kintu coba gisigaye. Bon, icagisigaye ni chronomètre électronique. Iyi nayo ni ntuzenya générateur d'onde sonore idufasha kwigisha la nature vibratoire du son. Ego, hanyuma mu ma experience dukora naho hariho turakenera umuriro ugenda mu nzira imwe. Iyi ni appareil ituma umuriro ugenda ugaruka ucika umuriro ugenda mu nzira imwe ugahindura kwa alternative muri courant continu. Ego. Merci beaucoup. En fait rero nashaka ndakubaze none ubona abarundi barabyumva barashobora kubigura urumva kwa kinanswa nashatse ko umuntu wese yogenda arabona kimwe kimwe akumva ico gikora akabona à quel point biba ari ibintu biri mu bwenge. Ego. Nibaza ko ari impano ikomeye cyane uba wararonse. None ubona abarundi bavyumva canke n'ibintu bafata musanzwe ibi bikoresho mfasha nyigisho byakoze kugira bifashe mu mashuri barabyumva ababyeyi barashobora kubigurira abana bakabikorera ahanini n'abadirecteur n'abarimu. Ego nibo bakiriya bacu nibo bobigura cyane kuko nivyo gukoresha mu mashuri nivyo banazi. Ego ubu rero muri ngaha kugira ngo muvyereke abantu mugabo urumva ko abantu basanzwe batari muri iyo domaine yo kwigisha cyane kugira ntibiba bikenewe barabona ingene bikora mugabo ntibaca bashoka babigura. None nk'abatwumviriza ubona wo babwira iki hanyuma ugasiga ko na adresse yawe uwobona iki kiganiro tugiraniye kugira zo kurondera. Ego icyo no shikiriza abantu nuko bomenya yuko burya icigwa gitanzwe bakoresheje ibikoresho mfasha nyigisho ni icigwa umwana adashobora kwibagira naho ho baci imyaka 10 ego habaye pratique en français expérimentation et bien ico cigwa kizo uwo mwana ntazopfa cibagiye aca atera imbere no mu bumenyi ego bikamushikana aho akeneye gushika mu vyigwa vyiwe. Hanyuma jewe adresse yanje wondondera telefone zanje ni 79 352 617 hanyuma aho nkorera umwanya muremure ni kuri lycée du Saint-Esprit ego y'Ibujumbura mu Gihosha. Ego murakoze cyane rero mubandanye none kuva aho byatanguriye nta na kimwe baragura canke muri exposition aba ntibaragura gira bazo mbwa dufise ivyizigiro ko bazoza kugura vuba kuko nababwiye ko tuko turatembera murabibona tuva hamwe twinjira ahandi n'ubu tushitse ahandi hantu hari ibintu vyiza cyane gose tutamenyereye ngaha mu Burundi antuka umuntu wese ashitse yobona yuko ari ibintu vyiza ibintu bishariza amazu ibintu bita amatablo kandi ayo matablo ngo nayo nyene ni made in Burundi tumenyereye bayamanika nitumenye yaba yafatiwe nitumenye yaba yacapiwe mugabo aya yoyo nayo mu Burundi mikaze nawe uri muri ivyo kugira ngo atubwire tuganire gatoya kaze murakoze ego nitwa bande bon je nitwa Isidore nitwa Isidore ngaha naje nserukira inyuze ya Iva Pavlov Pavlov ni umuntu afata amafoto amasanamu mu mice itandukanye y'igihugu kugira turate ubwiza bw'igihugu murabona ko ari meza cyimviro raho cyavuye ni kwa kundi tusanga
umuntu yaragenda mu mazu y'umuntu ugasanga hamanitse tableau iriko amasanamu yo hanze ahantu umuntu atabazi aho cyacimvira kubera iki none umuntu arinda kuzana ayo ma image yo hanze kandi ngaha mu Burundi hari ahantu heza umuntu ashobora gukorera agazana ama image asa neza. Cyimvira rero naho cyavuye hama atangura rero turafata amasanamu mu mihinga itandukanye y'igihugu hama umuntu agaca ayikora. None ayo masanamu mwe mwoba mufata mukoresha ibyuma ibihe? Bon, amasanamu mu kuyafata benshi biranabatangaza cyane rwose kubera amasanamu dufata n'amasanamu dufata dukoresheje telefone. Murumva abantu batahuye akamaro ka telefone. Yego. Mugakoresha telefone igashobora kuzana image nziza nk'iyi. Yego, izi zose ubona ngaha zose twakoresheje telefone mobile Android. Yego, kuko barizi ikaze ngira ngo baramanzo yitako bakomeye. Yego, bon, mugabo ntabari cyane. Ndashobora gukoresha nka iPhone canke nka Huawei. None kugira ngo muhitemwo aho muja gukorera tableau mwamwe muravye iki? Bon, mu bisanzwe izi foto ni foto turimprovisa. Bivana n'umwanya tuyifatira. Hagiye foto irafise umwanya wo kuyifata. Murabona nk'izi za makushe du soleil. Kugira ize isa gutyo hoya bisaba nuba wabiteguye kubera niyo mpamvu dukoresha na telefone. Nibaza ko ari ni impano ibirimwo urashaka kubona ukavuga uti iki kintu ni nakifata. Urabona ati iki kirere vraiment ahantu iyi foto irashobora gutoka umuntu afashe ifoto ngaha ni sawa gacutero uyifata rero mu bisanzwe ntitufata nk'abajya bagira ngo amashooting udufata umwanya ngo umunsi ngo tugiye gufotora kunuka urumva ati umuntu uguma witeguye umwanya wari wose. Nk'iyi mbona ngaha yanditse ko Ibukinanyana uba wasanze wari utemberereyeyo hanyuma ukabona ukavuga uti aha hantu ngira ndahafate image hanyuma ugaca uyigira. Hari igihe bihurirana ukabitegura ati je nzoza gutembera hariya cyangwa ugasanga bihuriranye warugiye no mu tundi tuntu tudukogwa cy'iwawe mugabo kwa kuntu nyene ubona ati aha hantu hasa neza urashobora guca ugenda uhafashe ifoto. Hanyuma ibintu mukoresha donc aya makadro mushiramwo ibintu mushobora gusohora kuri izo foto aya mapapye araboneka ngaha mu Burundi byoroshe canke bigenda gute? Ibi byose biva ngaha mu Burundi. Donc hariho abantu basana amayizina sanzo hingura nk'iyi papye mushiramo ino. Yego, izi zose tuzigurira ngaha. Izi kadre naho turafise abamenizi nyene baba babizi kubikora. Nibo tuca tuza turafashanya nyene gaca usanga igikorwa kirasohotse gisa neza nk'uko. Mumaze igihe kingana gute none muriko murabikora? Bon, igihe si gito byatanguye 2014 gusa rero 2014 umuntu agitangura ntibiba biragira. Mwaratanguranye na Pavlov nyawe nyene? Niwe yatanguye jensa n'uwinjiye mu buhoya buvuba. Pavlov niwe yabitanguye kuva 2014 akoresha telefone uko nyene. Yatanguye azarafotora na appareil bisanzwe bya byo mu manza bya by'ama mariage. Mu nyuma rero aca yifukariza kuri nyuze ya photographie de la rue. Zafotora ibintu mwibarabara nyene ahantu kwerekana ubwiza bw'igihugu kurata ngene igihugu gifite ahantu heza. Yego, murakoze cyane. None muraronka amasoko donc abantu barabigura barabikunda ugereranije uri kuraraba baraje vraiment kuri jewe mbona ari ibintu byiza cyane. Ku kintu cy'isoko abarundi benshi biracagoranye kumva yuko yogura ikintu gikorewe ngaha mu Burundi. Arara bakavuga ati none ngo ngaha ariko arara umenga ni ngaha hepfo. Ni ngaha hepfo kwitanganyika kuri Safi Beach iruhande ya posta ngaha. Ibintu bize donc ahantu hose hariho amabarabara ungira umuntu akazara bakavuga ati ahantu ndahazi nta gishasha ngira. Mugabo hariho n'abandi rero biryohera akavuga ati hako nshira ijya zijya foto zo hanze ahantu ntanazi kireka nshire ngaha nyene aha tumenyereye timvuge hajya ndahazi
canke ari nk'abarundi baba mu bindi bihugu gaca yitwara comme souvenir ageze hariya akazaribuka ati ngaha ni mu Burundi wacu. Wavuze rero yuko abarundi bataravyumva cyane mugabo peut-être ngira ngo depuis 2014 urabona ko hariho akarusho basi baratanguye ubu bariko baratangura kubitahura ukuntu bimeze kubera barakunze kwitwaza cyane yuko ngo tuzizimba kwizitablo ngo ziba zizimbye cyane. Naje numvise prix mwambwiye nubumenga na mikoro y'abarundi umenga birazimvye go bose cyatogerageza gukora ivyo mahera make basi by'abantu baciriritse nabyo mu bisanzwe iyi ni nayo rumba ni nyene tegereza kuba ufise ibintu byayo nyene usanga natwe bica bidutwara uburyo nk'ibi kuzunguruka mu ntara zitandukanye wegeranya aya imaje guca uyikora umwanya bifata nakubwiye ko dukorana n'aba bose tugira aya makadre urumva natwe biba byadutwaye uburyo bwinshi kugira dutange ikintu kizima ikintu kiboneka nawe uciye uvuga ngo iby'uburyo buke naho bobigira mugabo uca usanga ntibiza bisa neza nk'ubu. None nk'ubunye muri aya ma-expo hari ico mumaze kudandaza murabona ko hariho akarusho iyo mubizanye basi muri aya nishagurisha. Nishagurisha kenshi biratugirira akamaro cyane kubera niho tunamenyekanira hariho abantu baza bagatangara ati ni mu Burundi tukababwira ati nge ntuhabona ni ngaha nyene simwabikoreye ngaha yego ni ngaha nyene urumva ngaha biratuma tumenyekana n'abarundi bataba babizi bakabimenyeraho by'aya mafoto nyene dukora. Ikindi naco niho turonkera n'abantu baca bagira amakomande tukababwira ko mubikora par commande hari izo mukora par commande mu bisanzwe dufite amarezo sosiyo dushirako amafoto yose tuba twagiye turafata hama rero iyo iyikunzwe harimo umuntu ayikunda arashobora guca dusaba twayimukorera par commande. Ego murakoze cyane rero nibaza yuko ubuzokenera byinshi murashobora kumusigira adresse aho mukorera kugira ngo azobibarize canke urafite ko mufite amarezo sosiyo mushirako ivyanyu ukababwira amarezo sosiyo mukoresha n'amazina mukoresha kugira bazobarondere. Ku marezo sosiyo dukoresha Eva Pavlov yaba kuri Instagram turiko Facebook Instagram hose turiko umuntu akeneye aradukontakta ngaho hanyuma aho mukorera hashobora kubisanga aho ashobora kubisanga turafise amagaleri twexposamo ayo mafoto umwanya uwo ari we wose agashobora kuza kuziraba. Hariho galeri iri ngaha muri Asiatique hepfo yahahoze Cameo ahantu urenganye hajya hahoze Cameo hariho station Interpetrol hariho rero en face galeri yitwa Access Logistique. Dukoreramo ndani rero muri iyo galeri niho ushobora gusanga mwaya matablo niho abari nimero telefone peut-être mugabo barashobora kubakira kuri Facebook canke kuri Instagram murishura. Turishura umwanya wose ubu ariko baratwumviriza mwavyumvise ngahantu hari ama image amatablo meza cyane le diaspora mwoba mudukurikira mushobora gutwara agafoto keza agatablo keza iyo musanzwe muri muzobiture kandi rero akabijya kuri izi tablo kubera ari umuntu ayiguze aba ari inike nta kopi isubira kubaho urumva ayiguze ibibaye gwiwe hanyuma ubundi umuntu ayifashe yogira iciyumviro nk'icyo kimwanya agacazana nk'iyi nyene tukora izo tuba twagize gusa rero umuntu aba yayiguze arashobora guca kubera tuba twazipostoze ku marezo sosiyo ubundi umuntu arashobora guca ayishima ca tumumeta en contact n'uwo muntu aba yayiguze kugira ngo abari bivuganire yuko ashobora none ntizononekara iki gitambara zikoze ko zikirakomeye ntigitinya amazi inacafura ashobora gufata agatambara gakanye ugahanagura kaguma imeze neza gose. Murakoze cyane rero nawe murakoze mukora ibintu byiza nk'uko nyene hanyuma n'abandi bataragira babarabireko. Sawa murakoze kuma kanya jewe
nitwa Ndagijimana Jean Marie ndi umwigisha wa fizike kuri lycée Gisenyi ishure ryisumbuye ry'Igisenyi aha mu Bujumbura nyene muri DCN Ntahangwa. Nsanzwe kandi nkora ibikorwa by'ubuhinga n'ubushakashatsi mu kigo ca kaminuza y'u Burundi citwa CERDES kijejwe kuraba ingene coteza imbere inyigisho na cane cane mu gukora ibikoresho mfashanyigisho byoshobora gufasha abana b'u Burundi gutahura ivyigwa by'ubuhinga n'ubushakashatsi. Murakoze cyane. None rero nashaka mutubwire, turabona ibintu byinshi, harimo ama interrupteur, harimo ama prise, hariho baza ko ari tensiomètre, yitwa voltmètre. Ni voltmètre? No, multimètre. N'ibindi ntazi. Rero nashaka mutubwire nk'iyi tableau ni yibiki nayo. Ego murakoze. Iyi ni materiel didactique ifasha kwigisha, no, ni igikoresho mfashanyigisho gifasha kwigisha ikigwa ca physique na cane cane mu gice caco kiraba ivy'umuyaga nkuba, electricité. Ni mu mwaka w'icenda neza na neza. Intumbero iciyumviro ca mbere co gukora iki gikoresho cyavuye mu rugendo rw'akazi twari twagize mu gihugu hagati tugiye kuraba ingene ikigwa ca science et technologie c'ubuhinga n'ubushakashatsi cigishwa mu gice ca kabiri ca mbere c'amashuri yisumbuye, no kuvuga cycle 4 de l'école fondamentale kuva mu windwi mukaduga ruguru. Ego bifatwa biko bimeze ruguru mu gihugu hagati. Ego cyo cigwa muri ico gihe twaragendeye amashuri ashika kuri 58 mu ntara zose z'igihugu, twarafata amashuri 3 ku ntara. Mu nyuma tumaze mu byo twasanze ku rubuga, twasanze ikigwa ca science et technologie atagikoresho mfashanyigisho na kimwe gifise. Donc baravyigishwa nyene babisoma mu bitabo ariko nta kintu na kimwe bashobora kwerekanirako. Ego rero dusanze atari na kimwe gifise, jewe kubera mu vyo nize imbere yuko nza kwiga muri kaminuza igisata ca physique et technologie narize électricité industrielle muri secondaire, nsanzwe ndi umufundi. Rero nca ndaraba mfashe ubuhinga nakuye mu ishure ry'imyuga rya ETS, ngafata n'ubuhinga nakuye mu gisata c'inyigisho ca kaminuza mu bijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi. Navuze nti ivyo rero byose sinobura ico nterera muri kino cigwa kugira ngo abana b'igihugu bashobore kwiga neza, turonke indero y'akanovera. Niho rero naca niyumvira iki gikoresho. Iki gikoresho nacise kamaramazinda. Kamaramazinda kubera iki? Kuko ni igikoresho gifasha umunyeshure, gikura amakenga y'umunyeshure aba yarasanzwe afise. Buryo turiko turigisha ibi vyigwa by'ubuhinga n'ubushakashatsi, umunyeshure aguma afise inyota yo kumenya mbega bijya bariko barambwira burya byo barivyo, ubwo nibambeshe, ubwo ivyo bariko baravuga mu Burundi turabishoboye. Rero kugira ngo ayo makenga ahere nuko abanza kubikora. Hariho n'umuhinga yanavyanditse w'umushinwa twa Confucius, yavuze ati ngerageje kubisigura mu Kirundi, yavuze ati iyo mbariye ibintu biroroha ko ndavyibagira, ariko iyo ubinyeretse ndibuka ko nabibonye. Mugabo iyo ndabikoze ca ndabitahura. Mwebwe rero intumbero yanyu ko ari kugira ngo mukore abana bo mu gihugu hagati canke abo ngaha mushobore kubafasha bareke kuvyiga gusa bavyumve ku majambo babibone, kuko hariho umuntu ashobora no kuvyiga akaba atarigera abona interrupteur, kuko urumva mu ntara hagati nibaza yuko abana bose ntibaba ahantu hari amatara, hari n'aho baba batarabibona. Mu bisanzwe si ivyo gufasha abo mu ntara hagati gusa, ni ivyo gufasha igihugu cose, kuko nk'ubu hariho nk'ico twita la loi d'homme. Loi d'homme bakoresha les résistors, bakerekana la relation, ubushuti buri hagati y'ico twita tension na intensité, umuvuduko w'umuyaga nkuba. Ivyo kugira ngo umunyeshuri avyiga bitahure, adashoboye atigeze abikora biragora. Aribuka ko babivuze mugabo ntibiguma mu mutwe, ariko nk'iyi ni resistor, naho muvuga ko ari ivyo mwahora mubona, nk'iyi ngira ngo urabona yuko
ari ikintu cyakozwe ngaha ikora mu biki kiba ari biki aha anye urabona n'akantu zenye gasanzwe aha naho nukoresha agatiyo naho urabona ko nakoresheje agatiyo aha nakoresheje kajya kantu zenye kagene bijya bucishamo insinga bariko barinstara hanyuma n'urutsinga urutsinga bivanye n'ubumenyi umuntu aba afise ku bijanye n'ivy'insinga uramenya uti uru rutsinga rurafise icyo twita resistance nini no kuvuga ubushobozi bwo bavuze resistance bashatse kuvuga urugero ico kintu gifasha gutangira umuyaga nkuba ngo nturengane niko naciye mumbabariye nkagerageza urumva ni ikigwa kiba ari kinini cyane donc turashobora urumva kugira udusigurire tubyumve byo dufata umwanya munini umbabarire nashaka tuvuge donc nkunda kubajije donc nk'uburyo peut-être mukoresha mu bukura he urumva kugira ngo twumve yuko réellement bitabatwara ingufu nyinshi kandi ataco muri ko murabironkeramo eske muraronka abantu muraronka amasoko mu bidandariza nta bibagora bigenda gute amasoko araboneka kuko tumaze kubikora hariho n'amashuri yaciye atwitura hakiri kare nk'ishure ry'Imatana rya excellence y'Imatana ngo sinibuka izina ryayo yaratuguriye materiel n'iyindi shure yo mu Rusaki Mwaro nayo nyene yaratuguriye materiel yitwa Shekina School baguriyo bashatse bo batuguriye byose ibyo twari dufise byose barabiguze ibyo bari bakeneye mu hanyuma mugaca basaba commande canke baraca bazana iyindi commande mugakora byinshi hanyuma mukagira kugira ngo tubahe ibikoresho bagira commande tubikora si commande kuko ntitwashobora gukora ibintu byinshi tutabona isoko ahiri hanyuma mbere novuga ko n'igihugu cyavuye kibishima kuko bisanzwe biri mu gitabo kigomba gukoreshwa kugira ngo bigishe abigisha b'ingene bashobora kwikorera babagirishe formation mu gihugu cyose ingene bashobora kwikorera ibikoresho mfashanyigisho mu byo bazokwigishwa ibi navyo birimo ibaza ko abana bariko bararuka ubunye bazobironkeramwo akarusho gusumba twe twiteke ego akarusho bazokaronka tukangira ngo hazoba hariho difference akarusho bazokaronka kuko urumva bo bazoba baronse akanya ko gukorako yego hanyuma n'abigisha urumva bazovyungukiramo kuko nabo bazokarihiriza ubwenge bashobore kuvyikorera sawa hanyuma none muca mumaze kuba abantu babitura baba babiboneye he kuko urumva nabo mu ntara hagati canke murafise ahantu mu bipubliya murafise ama réseaux sociaux mubishirako kugira abantu bababone mubigenza gute kugira mumenyekanishe ivyo mukora kugira ngo bimenyekane ahanini bimenyekanira muri aya ma exposition tugira muri aya maharishagurisha ibindi bikamenyeshwa na mwebwe nyene abamenyesha makuru hariho abaza tukabasigurira ingene bimeze mu nyuma bakabivuga hanyuma kare turagira n'intozenye n'amaatelier de sensibilisation ama turagira na appui pédagogique muri centre de recherche yacu mu mashuri yo hagati mu gihugu nayo ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu gihe rero tugiye muri appui pédagogique turabidugana gutya abandi bakabibona hanyuma bagashobora kumenya ko turiko turabikora donc ama exposition bategura murabona yuko ashobora kuba bafitiye akamaro apana kuri mwebwe gusa no ku bandi bashobora kuba batabizi ego aradufitiye akamaro kuko twese yaba kuri twebwe tubikora no kubaza bakabibona kuko tutaratangura kubikora abayobozi b'amashuri bari bafise ikibazo cy'uko bashobora kuba ufise n'amafaranga ukabura aho ugurira materiel didactique kuko ibi ugiye ku isoko y'u Burundi si henshi uzobisanga kugira biboneke bisaba yuko uja hanze kugira ngo ubikomanze hanze naho bishika ngaha bizinze yego rero kugira ngo umuntu ashobora kubarondera abaronke mushobora gusiga adresse kugira ngo ibyo twe tutashoboye gusiguza canke utavyumvise mu muhe donc aracasigaye iminsi 2 canke 3 mumubwira aho muriko murakorera kugira uwo bari intéressé azobaronke yego mugabo imbere yuko nshira ndabaha iyo adresse nagira mbanze ndabereka ko naberetse inyeye ni kamara mazinda iyi nayo yitwa turashoboye ni kuvuga umuntu
yahejeje gushira ayo makenga yashoboye gutahura rero wa de la physique arakenera kumenya ahazobijana mu bateguye rero igitabo ca fondamental c'ishure shingiro barashizemwo icigwa cigisha ingene bashira benstara umuyaga nkuba mu mazu naco ico cigwa kugira cigishwe neza twaciye dukora iki gikoresho mfasha nyigisho twise kamara mazinda iyi nayo ni turashoboye numva umunyeshuri rero yahejeje kugira amakenga yaheze arashobora kumenya ingene yesitara inzu urabona nk'iri tara ndashobora kujya ngaha nkarizimya canke nkaryakiriza nkarizimya canke nkaryakiriza nkarizimya ibi byari bisanzwe biri mu gitabo mugabo bavyigisha nk'imigani kuko ntibashobora kumenya ingene bikorwa nk'iyi ni montage televitere harimo bae double image na nzenye ego muravyumvise hari ibintu byinshi biri intéressant uwoba avyumva no ubasigira adresse nakaza ngaha kugira azoronka handa gusanga akazi ka misi yose umwanya munini ndagakorera kuri lycée Gisenyi hanyuma nsanzwe nkorera kandi no muri CERDES ni Centre de Recherche en Didactique et de Diffusion des Sciences ikorera muri kaminuza y'u Burundi dusanzwe dufise ni association mufise y'abantu basanzwe bakora ivyo nyene vya physique abarimu canke abakica Centre de Recherche ni kigo ca kaminuza kijejwe kuraba inyene akanovera inyigisho muri ico kigo twarashizeho mbere nsanzwe ndi no twarashizeho n'ikigo novuga ni gisata kijejwe gukora le matériel didactique ico twise atelier didactique ATD isanzwe ifise icicaro muri IPEA hanyuma nimero zanje ni 61 38 84 26 hanyuma ho mwinjiriye kuri source dini nyuma naho binjirira nyene donc kugira urangire nk'umuntu ashaka kuza donc muri iyi minsi muri exposition ego muri ino minsi turi muri exposition uwinjiye ushitse aha baba bariko hari zenye iri kwiragira publicité ucukata gato nyine ku kantre ka mbere ubona aho dusanzwe turiko turakorera ariko hakorera ikigo CERDES. Ego murakoze cyane rero hanyuma mugire ibikorwa byiza kandi mubandanye muramurira igihugu ibintu bimeze neza donc ntibazogume badafise ubumenyi bavyumva ku matwi gusa. Ego murakoze namwe. Ego ubu naho turageze mu yindi gice c'abantu murabibona yuko umuntu kugira ngo ashobore gukora ivyo byose arakenera gufungura. Ubu rero twicaye mu bantu bakora ibintu byo gufungura. Ndashaka ndamuramutse atwidondore nawe hanyuma atubwire donc bike mu byo basanzwe bakora ngaho. Murakoze cyane kandi mwakoze kutugendera natwe. Ku mazina nitwa Nduwamungu Livingstone. Nsanzwe ndi userukiye ishirahamwe koperative ryitwa Best Friend in Development. Ni ishirahamwe abagenzi beza mu iterambere ni koperative. Musanzwe mufite koperative n'abantu uvuze ngo bagenzi beza n'abagenzi musanzwe mwarakuranye muri quartier canke mu yavutse gute? Bon kugira ngo tuje hamwe c'est vrai twese twakuriye hamwe kuko twahuriye aha Bujumbura c'est vrai mugabo tuva mu ntara zitandukanye hama icaduhuje hanini kubera ko ni société des jeunes chrétiens ikiduhuza novuga ngo duhuriye ko twese nuko turi abakristo ariko kandi benshi muri twebwe twarakuranye bamwe twahuriye ku ishuri twahuriye kuri eglise rero ni naho twiyumviye ko twogira ikindi kintu kiduhuza apari vy'inkemu n'ibiki tuje mu iterambere nacyo mwiyumvira gukora ikintu coshobora kubinjiriza amafaranga kandi kikabateza imbere kaduteza imbere yego cyane mukorera duca bambe twihangiro yuko twogira ico duterereye mu bijanye no gufungura neza ubundi vision yacu iragutse gose siko no bita canke vision mugabo dufise icivugo no vyita ko icivugo kivuga ngo zero maladie liée malnutrition kandi harimo ni na blanche yo gufasha aho tuvuga amagara meza kuri bose aho turaraba ni blanche aho tuvuga twivira nk'abana bo mwibarabara canke imfuvyi c'est vrai nivyo turashika ntabirebe turakora mugo nantu tuvuga omwe nubwo yoba umwe ngabo ijoro rimwe canke indwi imwe akanywa kabuye akamara isomero nywa kabuye atakoze mufuko atavyo yaramenyereye kubera ko twebwe ari cyo twaterereye byo bikadufasha mugabo ni kintu
twifuza gushika ko long term. Okay. Ego. Hanyuma murahitamo kugira iyo koperative. Turahitamo kugira koperative. Ego. Mutangurira gukorera mu buyi. Twatanga dukora ubuyi bwitwa Canovera Porridge. Ego twatangiye kubukora je crois début ya 2022 niyo twatangiye kugira iby'ubuyi. Hama mu nyuma turiko turabandanya twavansa haraje kwa dusanzwe dufise projet y'ivyo kugira viande blanche ko twabonye yuko mituma abantu bibaza ko barafungura neza mugate ko barafungura neza ni ivyo bihereza abarundi bari mu bantu akunda inyama tumva rero dusanga burya n'inyama ziri mu bintu bituma abantu bazifunga zikabagira ingaruka mbi ko dusanzwe dufise projet y'ivya transformation de la viande blanche. Iyo projet tumaze kwitanga atari yake muri ambassade shika kuri zibiri mugabo hariho concours yabaye mu gihugu cyo Burundi igirishijwe na Paege on a participé muri iyo concours hama projet yacu irashimwa n'ikigo kijeje ushika imigambi y'iterambere mu gwaruka Paege baradusporta ku rugezo rutoyi par rapport yuko projet yari imeze ngo tavuga ati kwa kiranzwe toshaka kuba turatanguye ko ivyo bitoyi nyene turiko. Okay. Turatangwa rero by'ubworozi bw'inkwavu turoro inkwavu kandi mukuza hano twaje muco twise promotion de la viande blanche. Twifuza yuko umworozi w'urukwavu acika umutunzi ariko kandi n'umurundi ko amenya yuko inyama y'agakwavu iri mu nyama zitatu ashobora kwihereza adafise ubwoba ngo ko ndayino munsi no kuva ko yijya kuva landi gushika dimanche nangorane nimwe bijya bavuga ngo abazira inyama ziratera gute iyo ama viande blanche muzitera ingwara ntarimo viande blanche ubundi nta kintu twovuga ngo kisanze faire 100% mugabo kandi notambira umuntu ngo gira inyama igifungwa cawe ca buri munsi mugabo uriko umuntu ariko arafungura inyama ku rugezo ruri modele apana vya misi yose afunga inyama y'agakwavu by'ukuri aba ikarasekiriza ubuzima bwiwe sico kimwe n'izi viande rouge inyama z'inka canke z'imene kubera ko zozo urayigino munsi inyuma y'imyaka mikene ikagaruka kujya kubera yuko wariye gose niko nico numva hanini abarundi kwiye kumenya. Okay. None mubona umugambi wanyu waragenda uko mwari mubyiteze mubona bigeze umugambi wacu nivyo turacari mu ntango mumaze igihe kingana gute mukora umva koperative yacu yabaye agreye début 2022 ariko kandi aho tugeze ubu niyo by'inkwavu byo tumaze amezi make twatanguye mu kwicumi kwa 2022 niyo twatanguye by'inkwavu nta kure cyane turashika ariko kandi ko wacu so gitanguye ntigitangwa gifite umurongo gororotse hariho yare muradugu kamanuka ngo byose ni experience umuntu agenda aracamwe so hari tumaze gushika ko inkwavu tumaze kuzorora ziramaze gutanga kugwira mugeze nko kuri zingahe mwahereye kuri zingahe ubu mugeze kuri zingahe turafise inyubako ubundi sinabwiye twororeye Muranja no projet y'inkwavu ikirabera turafise inyubako ishobora kujamwo inkwavu zenga 2,000 ariko izo twatanguye korora twe twahereye kuri nkeyi senkana wekuza zarenga ijana zitumaze gushikako zimaze kuva muri izo ego ariko kandi turafasha n'abandi bashaka korora tukabaha uvuze ko mwororera mu gihugu hagati korora mu gihugu hagati mufise abantu bazikurikirana canke nabo bantu nyene murafise na branche yo cooperative isanzwe iri ruguru na ego muri twebwe harimwo abanyamuranja ariko kandi naho no kuri terre aho twororeye harimwo bamwe muri twebwe baba bari hafi yazo ariho baba bamwe ako gace nyene ziraba no kandi rero n'umukozi hari n'umukozi adufasha mugahe n'abanywanyi ba cooperative basanzwe muri abanywanyi bangahe muri cooperative yanyu ntituri benshi turi abanywanyi 13. Okay rero none ugereranije ibi bintu vy'ama expo muri ko murabo mu iyi expo twaba turimo ngaho uno munsi yo bayateguwe nande mubimenya gute ndabone kugira ngo mubimenye mushobore kuza muri abantu benshi nibaza ko bashobora kuba hari abantu bashobora kuba bafite ibintu bariko barakora mugabo batabimenya mwebwe iyo opportunité muyimenya gute twebwe iyi nigira kabiri tuje no expo ikabera hano l'année passée twaje tuzanye ubuyi gusa ubona ko uyu munsi twaje tuzanye ubuyi ariko kandi twaje n'inyama y'agakwavu nabonye abantu urana ko barateka ngaha ko barateka nibaza ko niho tabwo habaza bakoze amakosa gose kubera ko mwatwigoreye mwadushikiriye hano
ntaco donc ariko ntaco urumva hari baraza bagafungura donc muraronka n'abakiriya nabonye muguma muronka ngaha hanye baza by'ukuri nibaza ko umuntu wese kuva dushize ngaha yafunguye iyo nyama yacu y'agakwavu nta wasuye kuja hanze ni inyama iryoshe cyane inyama iryoshe imeze donc mutegura urumva umuntu arafungura midi murategura abantu bagacange baza par commande umuntu akagira tuba dufise amakomande mugo n'igihe bihiye benshi baraza turakora ibirenze amakomande tuba dufise kugira ngo no tuzizana zibaze muri ako twazanye agafigo kugira ngo dushobore kuzishiramwo zibaze tukaziza muri frigo ko zimwe zimeze neza hama tukazitegura neza umuntu akaza gufungura bakirya neza gatoya none burya inkwavu zigwira mu mwanya ungana gute kuko urumva kugira ngo mushobore nko ku munsi mubaga inkwavu zingahe kubera kumva twaje tumenyereza nico gituma ubundi twe hano twaje muri promotion de la viande blanche nico twaje mu nguvu cane turavuga akamaro k'urukwavu mugo ntituzana amajambo gusa nico gituma twakazanye gatetse kugira niyo twariza kuruvuga umuntu avuga ati none mpanumve cyo kumbwira ati umviriza murabahonje turamuhonja mugashize mu mufuko hanyuma donc uvuze yuko wari kurambwira yuko muca muzizana hanyuma uwaziriye atagenda hanze bisigura yuko murabona yuko harimo akarusho ngahanye kandi uko mwaje atariko muzotaha c'est vrai twovuga ko hari mu bijanye n'amafaranga ko ari ikintu kirekire tuba cabaye kubera ko ahanini ntizwe twaje ngaha tuje guca amafaranga gose ko amafaranga tuyiteza imbere twaje kugira ngo bamenye neza ko urukwavu ari nyamiribwa kandi turiko turanagiranira amasezerano n'ikigo ca gisirikare aho bita muri deseya bafise akabare keza cane bafise n'ibinyobwa vya brasserie presque vyose kandi barafise specialité yabo icoco hasi twaje tuhitamo kugira ngo abareho dusha stand y'inyama y'agakwavu aha twaje ngaka ngo abantu bakahonje bumve ko karyoshe hama tubabwire tugiye gukorera rero ubu tugiye dukorera muri deseya no tuzotanga kwimenyereza cyane mbere turanabasavye ko ari nka samedi yindi muzoce muza dimanche canke muzokora mu weekend gusa ubundi igikoni c'inyama y'agakwavu kizoba kihari imisi yose mugabo kubera ko twe twihaye iyo kupromotinga inyama y'agakwavu tuzoba tuhari kugira ngo dukomeze mu weekend muzotanga ama promotion mu weekend ego tuvuze promotion sinzi ukuntu abantu baca cumva mugo tuvuze twe promotion tuvuze ko ni kubirema mu vyumviro by'abantu ni kubwira abantu agakwavu carico bamenye ko ari inyama nziza bakwiye kwihereza kandi igira akamaro ku buzima bwabo rero tutataga uduseanse hajya muri deseya dusigurira abantu baje hama tuyibasereve tubabwiye ko ihari kugira ngo n'ahantu hagenda abantu benshi cyane gose urumva birumvikana rero nk'umugambi donc mu mugambi nibaza ko n'umukuru w'igihugu yari yaravuze yuko abantu kandi ashigikira cyane n'ibintu by'amakoperative hari inyungu mwoba mukuramwo kuba mubikora nka koperative yego cyane kimwe turaronka hajya bavuga ngo babiri barutumwe kuba turi kumwe biraduha akunguko mu buryo bw'imyumviro bw'inguvu amastrategie turashaka guhana ibikorwa muri ko turakora ubuyi turagira iby'ubworozi bw'inkwavu turanazidandaza turagabura ibikorwa ko tuba turi benshi umwabazi turatuzi tumwari muri biriya undi muri biriya ngo tugahuririza hagati y'ibyo turiko turakora kuja hamwe rero c'est un avantage hama ikindi uyu mugambi ubundi twe tunova ko twe tufise kare mugo twumvise umukuru w'igihugu ariko arawuvuga dukomye reka twavanse ubu abantu benshi bariko barorora hariho tumaze gw'inkwavu muri za Rutana ubu bariko barorora arabaduciye ko turabaha inkwavu zirenga 300 ubu ziko ziragwira Gitega ziriyo Muyinga bariko barorora intara ya Muramvya yoyo ni kuri Shake Colline hariho abariko barorora inkwavu tuba tutira niwe baguma borora mugabo mu vyumviro by'abarundi haracumvira ko inyama y'agakwavu ari igikoko c'inyeshamba tukaba dusanga dutahe mu korora twese turasota gatoyi kugira ngo yego tworore mugabo dushe n'inguvu nyinshi mu gupromotinga mu kubwira abarundi ko inyama ari nziza ntibahurumbira inka n'impene gusa mugabo bamenya ati agakwavu buriya ni hote ego murakoze cyane rero sinzi ko hari ikindi mufise mwoshikiriza canke akajambo mwoshikiriza ababumviriza hanyuma kugira ngo tubareke mubandanye akazi kanyu ico numva novuga bwa mbere ndabashimiye cyane gose ko mwaratwimviriye ko mukatwitanga mukaza hano kugira ngo mudufashe kumenyekanisha ibikorwa byacu ariko kandi
kome ari imbonesha kure baba bateguye kino gikorwa cyo kibera hano kuri Souvenir bazashaka kubishikako numva nabo twabashimira niba kwikirana ino mbonesha kure yanyu ngira ngo peut-être bizobashikira bibashikira amenye yuko nk'ababaye muri kino gikorwa twaneze ukuntu babikora kama tunatera intege urundi gwaruka gukorera hamwe ni byiza ndavuga kubera yuko kabisa n'ibintu bitaba bisanzwe kubona abantu bashira ingufu muri ibyo abantu umuntu aba yarize amashuri aba yakeneye akazi ko muri biro cyangwa kugira ni mugabo urabona yuko jewe mvuga yuko naho bavuga ngo gwaruka guba abantu bakasanga bariko bararonegura mbona umenga bafise ingufu nyinshi gusumba abandi kubera baratarataza muri byose kera ubuzi baheza buhari ariko ubunye bataratariza muri byose ukarondera ngaha bikanga ukagira mugabo ukabona yuko vraiment bafise umwete jewe niko ndabibona rero namwe nk'abantu mufise umwete nk'uyu ndabatera intege cyane hanyuma n'abandi babandanya batwumviriza babone yuko vraiment hariho akarorero keza ngaha mu Burundi si no mu Burundi gusa hariho abajene bariko barakora kandi ugerageje ukaraba mu ma expo twajemo ngaha abenshi n'abantu bakiri badakuze cyane nta bantu bakuze cyane barimo vraiment ego cyane nje ni ico numva nobwira urwaruka ngo dusubire ku ishuri kuko hari ivyinshi bitatwigishije batubwiye ngo kazoza keza kari mwikaye ure mwiza ari mubyo kaye nyene ngo dushize kuri tete twasanze atari ivyo ifoko twidebluya so kwidebluya ko mutere mugabo ibinyene birimwe akazi urashaka gutanga urutabona yuja mugabe igikomeye no kugumizako subiva ko natwe biko yatworohera cyane byatworoheye ngo turafise ivyizigiro vyejo haza n'ivyako korundi turabayeho ariko rero none birabatunze bya biri mu byo ntiharagera aho umuntu avuga ko ibyo bidutunze ko hari igihe ushaka gusanga mwafise ibindi bintu aba ariko arakoramwo mugabo turafise plan stratégique turiko turakorerako twizera yuko gushika 2025 ishirahamwe ryacu rizoba rigeze kure cyane nizere ko tuzosubira kuvugana muvuga muti mutwereka ikindi kintu gikomeye donc muzoba mwashitseko yego cyane mukomeze no kutugendera muzopfa kutujya kara gusa tuzoba tuje merci beaucoup iyi ni plan y'agakwavu navuga ko kose aba ari inyama ikwiye ni nka kurya kw'inkoko iyi aba ari assiette ushobora gutanga ku 40,000 donc ni complet yose iri kuri 40,000 entier kandi ni nyama abagabo batatu bashobora kurya bagafumba ati twari inyama none donc inkoko turazi harimo enka harimo endomi iyi nayo mugakwavu navyo birimo ego ushatse kuyigira ku mayenka urashobora gucamo ibihimba bine ni ukuvuga ngo ubona agakwavu gafise amaguru ane ariko kandi karafise na partie isa na ndende ngaha iyo rero gakase partie y'ukuboko n'ukundi n'ukuguru gasa neza kuri assiette ibyo twamye tubigira kuri 9,000 iri accompagné n'ifiriti tukagira tuto kwita yo enkari y'agakwavu kabitanga kuri 9,000 kandi abantu bose twafunguriye hano baguwe neza bagota dushimira ati vraiment byari biryoshe abo twahaye ku bugari bobo bamyatondo bavuga ati mwatwatse amafaranga make iyo muduza ko twagira agasosi kameze neza hari n'abavuga ati ntawe twari bwage ati ngo ndumvise ko ari ikintu nzohora mfungura kenshi yego cyane mwumvise anatonzo yo kumutoja rero muri deseyimo baracari ngaha muri Souvenir nibaza ko bizohera kwa kangaye gushaka kwatanza turi ngaha ngo tuvuye ngaha tuja muri desey yego muracasigaranye iminsi donc no munsi no guherejo na samedi donc muze muzobaserva kandi ngo bimeze neza nabonye abantu benshi baza kuyifungura nanje ngira ngo bahava bama hanyuma menye ko karyoshe na jewe ndavyemeza ego Nibandetse Cedric dusanzwe dukora ibintu vy'amabrochette ibintu byose vy'amavente viande rouge na spécialité zacu cyane cyane ibintu vy'amasandwich amahamburger ariko ngahanye ntayo mbona mwazanye donc mugirira gusa muri expo mwazanye iby'inyama gusa kubera nivyo twabonye vyasohotse cyane nivyo abantu bashaka ariko mu minsi ya mbere mwarazanye ibintu bya fast food yego byari bihari gusa kuko twabonye ati abantu benshi baba babishaka twagumye tuzana ivyo tubona bisohoka jewe urumva navuze ngo si umurundi mbwa muravyumvise n'izina vy'ikirundi ego n'abantu b'abasore gusa nta mukobwa n'umwe nabonye mwabo tuvuye gukorana nabonye mu mukobwa mugabo kubona abantu b'abasore bari mu bintu vya cuisine vyantangaje n'ukumenga no bavugisha none mwoshobora kumbwira iyo iciyumviro cavuye iciyumviro ica mbere na mbere cavuye ku kungene tuba turi kumwe duteramanye
kandi tukaba tubona yuko turiko turatera imbere mu myaka no mu byiyumviro nk'abajene bafise ubwenge kandi bafise n'intumbero. Twarabonye yuko tutoguma twicaye tukavuga tuti reka tuje hamwe dushire ingufu hamwe dushire uburyo hamwe hama dukore ikintu hamwe dukunda kubera twari dusanzwe tunakunda cuisine. Ego mu mapasiyo yanyu byari bisanzwe birimo murakunda cuisine. Yego donc turaja hamwe turiyungunganya ubu rero niho twaciye duhitamo kubishira imbere abantu babibone mubishire mu mahigana babyita mu ma expo aho abantu babona donc hama kandi n'ikindi no ko abantu bamenya yuko hariho ikibanza nkuko cyanditse kuri rya pancarte kuri Boulevard de l'Indépendance sanze mukorera musi ya Emerald kuri rya kaburimbi ahantu hari kioske ya Noir antuka nta kioske indi ya Noir ihari. Tuzobereka ama specialité menshi, specialité ziwe n'ama sandwich, ama Rolex, nzia shawarma, je nanje hari ama hamburger. Rolex nanje ndazi kuyikora avec ma propre spécialité. Tuzoza turabavangira. Umwe wese arafite specialité yiwe asanzwe donc ugaca mushira hamwe muri bangahe no? Ubunya turi babiri tukaba turi kumwe n'uyu azikotsa inyama nawe yitwa Dalida, Jenny yitwa Darcy, yitwa Cedric ngira yababwiye. Hama turize no kwatira n'abandi ba jeune kugira dukorere hamwe. Donc ushobora kubitura wese murashaka kumwakira même les filles. Cyane gose. Surtout les filles. Surtout les filles. Turabakeneye. None hasabwa iki kugira ngo ashobore kuza gukorana namwe? Bon, kubonana natwe hariho ama numero yanditse hajya. Non, pas genre gukorana. Ico muba musa. Gukorana natwe ni juste ishaka. No gushaka gukora no kwiyungunganya, hama gacushiramo umwete no gukunda akazi. Nta kindi. Biraborohera none ko mushobora kubikora byonyene canke murafise n'ibindi bintu musanzwe mukora muhama ivyo bindi kubera ibintu bon fast food ni mu gitondo ndibaza hanyuma ivy'inyama ni ku mugoroba hageze n'akabari ko gakorwa musanzwe mufise ibindi mukora canke mushaka kwispecializa bon canke mukorera muri ivyo nyene gusa akaba arivyo muri mwo cane dusanzwe tugurisha n'inzoga n'ibiki donc aho kabaye agakomplement ko baravuga ati iyo turiko turakenera agakurya ama ivyo navyo vy'amaspecialité yacu by'amasandwich amahomburger n'abisanzwe biri mu projet kuva kera ubu twabishize muri concret turabikora nyene dufashanyije muri twebwe ko nawe ari kubishobora wenyene. Okay, mu maze igihe kingana gute none muri ko murabikora? Bishasha mugabo murabona ko harimwo donc harimwo ariko muraza bariko barabamenyera. Yego turamenyekana turandika izina ubu hari abantu mu makomande turonka mu ma evenement est-ce que barashobora kubatuma ko ari nk'ikintu bateguye hanyuma mukaza cyane gose que ça soit les anniversaires ari ama soirée privée turashoboye kubikora buffet gushika no kuri fast food. Okay, murabyumvise rero n'abantu donc bakora ibintu byiza murabona barafise ni muzobisoma ko ngaho nyene biriko donc sinzi ko mugabo mushobora gusiga adresse neza mukayivuga ukazura ko abarundi hari abadakunda gusoma cyane gose. Bon adresse yacu ni kuri Boulevard de l'Indépendance nkuko nabivuze kwikaburimbi uva kuri Zoom Town nakabare kari hajya mu bwiza impande donc ucugenda iryo kaburimbi ryose ntuja kuri présidence ya kera ucubona ka kiosk ka Noir ibubamfu à gauche ego niho turi. kugira ngo turangiza akantu ubona mufise kabijya gusumba ibindi mushobora kubwira abantu muti aka kantu turafite akantu kareno ikindi inyama yacu vraiment nta muntu n'umwe arayijya akaze kutubwira ati inyama yanyu yaryoshe gose. Okay, murabyumvise rero n'ubunye ntibaraheza expo izohera samedi ukaba wumva ushaka kugira ngo ntuzobizo gutwara umwanya munini ingo kuri Source du Nil ubasanga bariko barakorera mugabo donc sinzi ko bobenzi bakababwira kugira ngo binjiye muri foire nyene bacashi mu bisanzwe mu ijoro tunashira imbabura hariya bazohita batubona. Okay, sawa rero mukomere tuzohurira donc hariya kuri Boulevard. Karibu cyane muzoze mu mbere sawa. Yego abo bakobwa turabakeneye nko turabakeneye. Yego batuzanire. Murabyumvise muri invite murahawe ikaze donc bazobahamagara mugabo donc abakobwa gusa n'abahungu nta giti kiri mu bwa mutane dushaka kurenza aba bantu bazo bari igihugu cyose.
muzokorana tubaye benshi ushaka kubigira no la vision kuja hamwe niko bivuze ni association tubaye benshi tugira ingufu nyinshi tugize ingufu nyinshi dushika henshi tugaca dushobora gukora byinshi tugashikira abantu benshi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ego hari ibintu byinshi bikorerwa ngaha nukuri ntitwoshobora kubivuga byose ngo tubimare. Uwo batarashobora kuronka ako kanya canke atigeze abimenya arashobora kuza kuri Source du Nil bizohera samedi, donc bakora kuva mu gatondo gushika mwijoro, hanyuma mukabona ibiriko birahakorerwa, hanyuma mubandanye mukurikirana BI. Nibaza yuko mwabonye ibitandukanye, mwabonye yuko hari abantu bafite impano zitandukanye kandi bariko barazikoresha, hariho abantu bafite umwete wo gukora. Rero twese tubikore gutyo nyene, umwete ni waboneka, hanyuma n'ibindi byose bizoza mu nyuma. Mugire umugoroba mwiza, umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye.